munsi urumuri rwari rwishikiye mu mugamba neza na neza aho komite nationale olympique iriko irubaka inyubakwa z'abinonora imitsi tuvuga mu gifaransa centre d'entraînement haut niveau. Aha rero icyo turiko turubaka stade niniya ishobora izoba yugaye kugira abanyagirwa ntibanyagirwe hakazokinirwako amasiporo yose y'inguvu ajya karate, judo, taekwondo, hama tugaca dushiramwo na basketball, volleyball, handball, kiretse football ifise stade yayo aho twabanje kubanza gutanguza ikenewe cyane. Urazi ko igihugu cyose kirimo amasitade menshi ya football kandi ameze neza, hasigaye yuko turondera stade yugaye. Ico nico gikorwa rero kiri uyu munsi tukaba twateye iteka n'ibintu mubona bishikiye ngaha ari kugira ruduhe ingufu twogere tubandanye tuvuga tuti turi hamwe twese birashoboka. Murazi yuko mu Burundi bwose ata stade ihari yugaye bashobora gukiniramwo inkino zo gukubitana imigere n'ingumu hamwe n'izo za basketball. Ahantu honyene hatoyi ni irya judo ya judo mugabo urabona yuko ari hato. Aha rero tukaba dushaka yuko aba ari ya mpuzamakungu. Murabona yuko turi mu mugamba naho murazi yuko hariho havuye abatlete benshi aho rero kandi hariho imisozi myinshi umuntu ashobora kwirukamo. Aha rero dushaka yuko bajya abakinyi bacu bose cyane cyane aho bimenyereza ba atletisme bakunda kuja hanze boza bariyanzanira ngaha hanyuma n'abandi bo muri ibi bihugu hafi na hafi bakaza mu Burundi kwiyanzaniraho kuko igihugu cacu n'igihugu kininiya kandi cyazanye cyaruvyaye abantu benshi.